Mano yo kuririmba mfise hari agafoto kigeze gutraining uri mu Master Music ngayo kuraririmba oya Jesse nigeze oya vrema wapi iyo foto urayibuka basi oya ntaye hari babeshe ntaye hari bagira kubyura patire byura ibintu bya kera hari abantu batabitahura yuko twebwe turaba influenceuse cyangwa kuri Twitter ngo urubahuka mu kirundi ukakivuga kujya kimeze bakibona nkoranya na BHB hariho abafashe ibitutsi vya kera bagenda kubidungika mu magroupe ya BHB ngo uyu muntu mwahaye none ko ikabarundi tumeze gucyo umuntu akora kwicuruza umubiri mu maraya asho gutwagwa n'umupasiteri kugira umupasiteri ntaba azi pastor yiwe kandi abamukuye muri burya buzima yarimwe akamuhindura eske kuba kitwebwe twe dukoresha ama réseaux sociaux dufata ko turabasazi ntandero tugira haragaragaye utuntu video dusohoka cyane ku bakobwa ari twinshi niki bihungabanya hari abantu mushaka kugendana mukaba muri ko murakorana bakagusohorera hanze vie privée ya kuko nta muntu ari parfait ahari urabona ahari sanga bunyene 11:48 namubwiye gute hingenda binifashe ku munwa wabonye aco byo nona kubera hari umwana byageze ko ntarinze kuvuga ati yamaze iyi standard adatahiwa afite bironona nuzeye vie uwo muntu bironona psychologiquement biramwonona bironona reputation y'umuryango ko ntaburi umumenya nawe ari mushiki wawe birakubabaza uri kurabibona mu magroupe ugacuja gushira kuri recording ushaka iki vrema ushaka iki ibaza nene tutwozishira hanze nazo oya jewe barayibuze jewe nukuri kimana yoboneka bana ifotira hari nka video dufise nifoti kabihari nibayisore irahari ne naye hari mutangura kwitwaza ya foto yasohoka muryamye ku bibero ujya mwanya ry'amasaha mwari muke tuvuge ko ari bwa mfasha mwakumuraga cyane za ndimbo ari kuririmba muri kaje kandi oya nukuri kandi byari ariko naho byaheze pastor miss yose yamidukurikirana kahise kama kadukurikirana Meili umwana mwiza aririmba afite talent no uratituma Mona ni umuntu abaye mu Burundi atari kuba mu Burundi kuri yashise ni Dubai ariko Meili yarabaye muri China mushiro bo nitwari bwamumenye Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe mufasoni. Mufasoni. Chamu kenyezi. Byose. Canke inkumi. Nico kimwe. Byose. Urabereyo? Bagoze cyane. Wambaye, watwambariye. Watwambariye pe. Urabizi iyo ndiko ndabwira abandi ko batambara neza nanje ngaba nambara neza bashaka kuvyitangurira. Ndavyitangurira ko nkatanga akarorero. Ngo gute Nelly Nat wa muntu tuzi mu isite bla 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 ya mari bla 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 ashobora kugira umugambi ugafinanswa sinzi ko ari PAEEJ hama bakagira na partenariat BHB en fait BHB BHB gusa turi aba partenaire ariko turakorana sishobora kureka bw'abantu ntibatahura ico kintu ni en fait kuko musanzwe bagufata nk'umuntu umusazi atagira indero est-ce que burya busazi burinjiza inoti jewe ufite bijya vyo ko bantu social ni Nelly Nat ariko umugambi wa iyo nigeze kuri kazi ndaba professional nka Nelly Nat ya Kizimana rero mvuye babonye kuri réseaux sociaux ibi byose mbangira by'abasani kubigirira kubigira iki abamwe bavuga ati ngo ubuzima bwarananiye urabizi abantu bavuga ngo ubuzima bwarakunaniye rondera ivyo ukora ngo guma wiriguranzika kw'abantu muse wabumvira avuga ati kanshinye ariko tegereza guca tubatse okay mwe ni mugobe muyumvira ko ubuzima bwatunaniye mugabo turafise imigambi kandi bisaba nga kugira umugambi wawe banke iwemere canke PAEEJ iwemere no kuba uri très intelligent projet wandisigiye kingana gute projet yumviriye gute wandisigiye kingana gute projet Burundi Bwacu bwiza urumva nta mpano ufise kuririmvye turabizi ugati jewe reka nkuru umusazi kugira amenyekane nuca kuvuga ngo nta mpano mfise yo kuririmba kuko sindaje muri studio wumve ngo sinariringo ngo mve Nelly nta mpano afise yo kuririmba uzi gute ko nazi kuri ko je nari umukoriste
abantu barabakeza.net hariho abana twakuranye muri Sosumo barabizi abo twiganye jewe nari umpentecote nari muri chorale Sunday school chorale y'ugwaruka chorale z'aba babari barashikana cyane karanze yaje kwabize balo yo kuririmba oya vraiment nukuri tuvugisha ukuri nta mano yo kuririmba mfise Jefferson impano yo gusakuza hari agafoto kigeze gutraining uri mu master music ngiye kuririmba oya Jesse nigeze oya vraiment wapi iyo foto urayibuka basi oya ntaye hari babeshe ntaye hari bakireka kubyura patire byura ibintu bya kera oya wari muri master music Jefferson impano yo kuririmba kuririmba nta mpano kuko sinoje kungiye kuririmba no bandiko ndabesha abantu mfise impano yo gusakuza naramaze kwitahura yuko je gusakuza nivyo byiwanje umudokiteri w'abandi rero naguma ndakigarukiye kuguti ndudi araho gushaka ubu wa mbere ubu wa kabiri usinzi nyene tu docteur wamuvugishije bon araho kandi nibaza yuko ntitwamuvuga ko ntari mu gihugu nta nico ariko arakora ngaha ku Burundi yakoze concert yatambira amahoro arereka abajene amafaranga yo yagiye yahereye ibyo byahereye finale kuko finale ntiyayihejeje ngira acha vyumva ndudura vyumva finale ntiyayihejeje bakibona nkoranya na BHB hariho abafashe ibitutsi vya kera bagenda kubidungika mu magroupe ya BHB ngo uyu muntu mwahaye none ko ikabarundi tumeze gucyo eske umuntu akora kwicuruza umubiri mu maraya ashaka gutwagwa n'umupasiteri ese kugira umupasiteri ntaba azi pasta yiwe kandi abamukuye muri urya buzima yarimwe akamuhindura eske kuba kitwebwe twe dukoresha ama réseaux sociaux badufata ngo turabasazi ntandero tugira ariko tugakoresha umutwe wacu kurondera amafaranga yo kwibeshaho turabizi mu muziki nta mafaranga ariyo kandi kubwira umu artiste ndakwandike umena Samire ndagupostinge nashobora kuyaguha naje w'amahera menshi ninjiza mu byo gupostinga abantu n'aba diaspora nibwo bwatumye umugambi wanje Burundi Bwacu bwiza PAEEJ iwakira muri PAEEJ nta manyanga muri PAEEJ ni umugambi wawe mwiza bakamenya bati uyu mugambi uje gukura ugwaruka kwibarabara uguhakaza ugwaruka bakamenya bati uyu mugambi wawe uri innova none wumva ngaho ntaba mfise ubwenge none imigambi 2018 agacatoga umugambi wa Nelly nkacamja muri abo 50 umva yuko eske bari bazi ngo ni Nelly Nat bazi kamunzi mugabo je bamaze kumbona baravuga ati namahoro Nelly Nat namahoro turi gukazi turi umuzungu ageze he umuzungu araho uri kuvuga umuzungu wa ega je bisebeye wari wemeye wa wari wemeye wa bisebeje uri wemeye wa je nari nemeye ujyanye ndafise ika nibyo navuze araho arameze neza ibigishusha ari byaragabanije umuriro oya ni kubera nagira tasaku namaze gukasa afite ababisohoye ubwa mbere yace ndabagishira muri ligne rouge urumva ntibakiri muri circuit yiwanje cyo gituma abo tugendana tw'abantu benshi barabazi nabo dusangira barabazi tuyaga gusa ama business tukavuga ama couple des fois nga nta numwe avuga ati ibiki nibiki ko nibashonje kumumenya igana je ndashaka ndi umuzungu cyangwa simbiza akaba ari umuzungu biravana n'ubuzungu kuno oya kira ofete jewe kandi umuzungu nyeye ati uramaze kubona ko jewe ntakunda ko expose ubuzima bwanjye kandi iyo kugira ubuzima bwawe busohoke nuko haba hariho abantu wabobwiye abantu nabo bakabusohora rero mwico gerejo gituma abantu bakwiye kuza bararaba abantu bicara n'abantu bagendana hari abantu mushaka kugendana mukaba muri ko murakorana bakagusohorera hanze vie privé ya kuko nta muntu ari parfait ahari dusanga twagiriye confiance abantu bose abantu twicarana cyane kenshi tukababwira amavi yacu rero jewe pour le moment biri mu bintu nihanye mu minsi tugarutse ko mu minsi atari mike cyane haragaragaye utuntu video dusohoka cyane ku bakobwa ari twinshi niki bihungabanya yo bati erega ubu kubera aba diaspora bahari kuri tere ntibagisohora erega natwe shozi cyazikabanuka nidushusha Abate ubu babaha amahera live ariko rindira bariko baragenda imvura iratasu bagira basubira inyuma zigira zisubire kandi n'ubu hariho nanike bandungikiye ngo verifye ndabo uwo muntu yagize izo nuze iyo video ikadakwereye kandi ukibona n'umuntu ko jewe urumva ukibona ko nkorana n'abantu nyene bazi yuko ntanga amakuru yo kwizegwa kugira umva ravati ivyo bintu birabaho
avanura ati mana yanje basubirira ucira n'umuntu yabindungikira wabonye ahari sanga bunyene 11:48 namubwiye gute hingenda binifashe ku munwa wabonye aco byo nona kubera hari umwana byageze ko ntarinze kuvuga kati yamaze mi standard adatahiwa afite bironona nuzeye vi uwo muntu bironona psychologiquement biramwonona bironona reputation y'umuryango ko ntaburi umumenya nawe ari mushiki wawe birakubabaza uri kurabibona mu magroupe yari mu fiancé wawe hoho birakubabaza hariyo baca bahebana urumva mu kibano byonona ibintu byinshi vyica ibintu vyinshi naco gituma abigeme kuri dukazinzara mwibanga telefone bakayikura dukazinzara vraiment kandi wanashima n'abahungu babigira n'abana babi n'abana babi wayimumugira ega ni consentement bamwumvikanye ugacuja gushira kuri recording ushaki iki vraiment ushaki iki ibaza nene twozishira hanze nazo oya jewe barayibuze jewe n'ukuri kimana yoboneka ifotira hari nka video dufise n'ifoti kawe yari ni bayisohore irahari ne nayihari mutangura kwitwaza ya foto yasohoka muryamye ku bibero ujya mwanya ry'amasaha mwari muke tuvuge ko ari bwa mfasha mwakumuraga cyane niza ndimbo ari kuririmba muri kaje kandi oya nukuri kandi bijya ariko naho vyaheze pastor miss yose yamidukurikirana kahise kama kadukurikirana kandi arigihe kahise hariho n'ibintu tugira ugasanga muri fitire turabaye abakuru b'ibigo kanaka turagiza amahera menshi bagaca baza kuzura ya pasta ngo uyu ministre abivyo yagira bica bigucafuza mu uwo mwanya ofite ijya foto bwari bwije biraruka nivyo yindi buri ku ministre muri ko recording mu karuhu nta record reka Patrick tubanda yereka nawe so Patrick gas Meili n'umukunzi wawe nejo ndafise umwasi muri Buja Flavor umuntu wenyene ariko urakunda kumuvugaho cyane oya mvuga benshi ariko Meili ari cyane ciza kiririmba neza Balvin bose ndabavuga ba Estanishe ndabavuga barandi promoter ndabavuga ba Satri Bere Meili umwana mwiza aririmba afite talent sico kimwe na Mona akenshi iyo ndiko ndaraba kuri Mona n'imihezagiro no uratwituma Mona ni umuntu abaye mu Burundi atari kuba mu Burundi si kumutapa kubera ari best friend wanje Mona n'umuntu ntagira inzigo Mona n'umuntu ati utigera wumva ngo ariko aravuga abandi ba artiste Mona n'umuntu urumva arazi uwo ari we none kangahe ibinyamakuru vyama vyamwanditseko ariko kuri urigera ubona agenda kuri stata akabatuka urigera ubona afata video ngo ariko aratukana no arabitahura ko ari muri entertainment kuri yashise ni Dubai ariko Meili yarabaye muri China mushiro bo nitwari bwamumenye kandi Meili kwanza ureka kumumbaza mbaza uti Meili namuvuze ibiki namushaka kumenya uti yaragize aka video ki wari karavuga ati abakobwa ifoko mukora mugere ku byo nanje ngeze nabonye umuntu yaborewe bariko baramutana nabonye umuntu yaborewe aryamye hajya ndege kubivuga oya si we mvuze shatse gutanga karore ivyo ntavyo nzi jewe ivyo bazobifatanya n'uwamufashe video akayishira ku mugaragaro kuko nyamba Fizo yaborewe kubera yisororeye kandi Fizo ntanwa inzoga sikumuvugira je na artiste mvugira jewe mvugisha ukuri umuntu yaborewe ari uwa mu artiste arashaka kugira wenyene akavuga ati okay jewe ndi disciplina sinkeneye yuko baza kumfirima ko naborewe jewe it's okay je manfu ba filme ntangorane mugabo yaborewe inzoga yihaye kandi yaborewe attention Fizo anywa inzoga zizimvye Fizo anywa inzoga zizimvye cyane babitaho none ngo mu miliyoni nyamba amanura icupa imwe ikamuboreza we asuroye miliyoni yawe we nawe ugacuja ngaho nguramufashe video yisohore niyo video yawe ifatishije na telefone itangwa na sase nkani
kandi nanyoye ikintu cy'umuriyoni ariko yanyoye ikintu cy'umuriyoni none hagati yawe na Fizo ninde aza kuboneka umusazi ni wowe uri umusazi kuko Fizo we nacyo bimubwira afite nubwo niko ndavuga rero hari baririmbyi bamaze kwitahura bati jo mafu hari n'abandi rero tubanditse ko bacabonana amabifu Patrick so Nelly Nat kana gushimira cyane kuba waje mu kiganiro merci beaucoup umuziki ubahwe uratanga ibibondo ugatanga amafaranga ugatanga abagabo ariko ari kuri kibara ariko Patrick udonderere nanjye umuziki aho navugiye sumwara w'ingoro aho navugiye breva Patrick kuri wankubise surprise wankubise surprise nzomuroma oya arahari ariko turacarondera amafaranga ifo ko abakobwa dukora ntitugume dutegemera amahera y'abahungu biraryoshe iyo bakwise umusirey queen uriko ari wowe wenyene wirihiye vyose wagiye kwibebeza kuri Mawimbi Beach za Sandstone wone wantu heza dufise ubu hashushe biraryoshe cyane abakobwa dukore abakobwa mukore cyane dukore duterere mu iterambere ry'igihugu turi bice byinshi cyane gusumba abahungu turashobora guterera mu ivyo bice birashobora guterera mu iterambere ry'igihugu dukore turonka kwikora turonka kwisohokana biraryoshe ndagusohokanye n'umusheri wawe tubikore asante akeza bye